ashafasha dukure nyarenga nk'ibyo ririko rirareba nayo ngiyibukira kandi iyo jojo bijigo bizigita umusozi aho yiriwe nta rungu nta maganya nta gahinda mash inka imirima n'ibidukikije bizuka n'ibihugu bihuza abana ndikukura nama ndumwungere w'amagana nsangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije. Kaze mu kiganiro inka imirima n'ibidukikije. Kuri uyu munsi tuganira ku kijanye n'imbuto z'ibigori vy'ibivyagwa zisanzwe zihingurirwa hano iwacu mu gihugu. Twabonye yuko mu gihugu cacu Burundi izi mbuto ziva hanze zitwara amafaranga menshi kandi va makungu. Hanyuma mu bushikiranganji twaramenye yuko hariho abagwiza mbuto bamaze kugera ku rugero rwo gukora izi mbuto z'ibivyagwa. Tumaze kubimenya tukumva kandi nuko hariho imbuto kama zimera kandi zigakunda mu gihugu. Turumva yuko twoshira inguvu kuri izo mbuto kugira ngo ayo mafaranga mva makungu igihugu kijana hanze kumbure tuyakoresha ibindi. Naho rero twavuze duti reka dutangure urugendo tugendere imirima izihari kugira ngo turabe vy'ukuri ivyo batubwira tuvyibonere n'amaso. Mwabonye ko twahereye hariya mu kigo ca Irazi aho izabu iri kiragwiriza imbuto za kama. Ni imirima iteye igomwe twayibonye, ni imirima kandi batubwiye yuko abarimyi byo bagira akamaro cyane na cyane yuko ni imbuto iguma iboneka n'abagwiza mbuto barayifise iguma iboneka mu bene gihugu. Twabishimye cyane turaza tugeze ngaho Ikarusi. Mwabonye yuko muri izabu ariko baragira ubushakashatsi budasanzwe kugira ngo barabe mbega cya kigori kitwa pane abene gihugu bacita pane 53 bakunze cyane abene gihugu cyamaze kubaja mu maraso cosubirizwa kumbure hakazi yindi mbuto ihingure ngaha mu gihugu iki vyagwa nayo nyene ariko na nyene yimbuka. Twabibonye ko baragira inguvu zose kugira ngo barabe mbega nibihe twotoramwo byotuma byosubirira ikigori panari 53 gikundwa n'abene gihugu. Mu kigo izabu ikigo cy'igihugu kijejwe ubushakashatsi ku biterwa ndetse no ku bitungwa basanzwe bakora ubushakashatsi no ku giterwa c'ibigori kugira barabe ko imbuto z'ibigori vy'ibivyagwa zokorerwa hano mu gihugu iwacu. Hanini ku bigori dufite muri izabu turafite ubwoko bubiri, ubwoko bw'ibivyagwa na birya bisanzwe. Ibire biri mu bwoko bwa birya tuvuga bisanzwe dukunze kwita mu kinofunofu amakomposite. Tugiye kuraba rero mu Burundi dufite uburere butandukanye. Uburere novuga nyamukuru butatu, hari hashushe gose, ahakanye buke n'ahakanye gose. Akarere kose rero gafise ubwoko bwaho y'imbuto twacaguye zishobora kuhaba. Aha nohera nk'ahantu hashushe gose niho dufise ubwoko bw'imbuto bwitwa Ekavere mumeze neza bwera neza. Aha turi rero novuga ko ari ahantu hakanye buke Kirimiro. Hari ubwoko dufise nyamukuru bubiri bw'imbuto izi navuze ko zisanzwe mumeze neza. Ni iyi ZM605 mubona ngaha. Ifise umwimbo yavuye nko mu bushakashatsi uri hagati y'itoni 3 na 4 wabikurikiranye neza irashobora no kuduza. Hariho n'iyindi twitwa ZM621 nayone irahaba. Ni ubwoko bw'imbuto bumeze nabwo neza kandi bufise umwimbo uri haruguru y'iyi gatonya mu byavuye mu bushakashatsi. Bufise umwimbo uri hejuru y'itoni 4 ku hegitari yo wabikurikiranye neza. Tugiye ahandi hantu hakanye hacaza zijya twita Mugamba n'Isega. Rero no gushaka kugira tubamenyeshe yuko
ubwoko bw'imbuto bica bivana n'akarere uburimo kw'ibigori bisanzwe. Ico ni ikintu nyamukuru nyene dufatira ko gose twama duhimiriza no mu biganiro twama dutanga duhimiriza ku bagwiza mbuto kuko nibo baha imbuto abene gihugu kuko nk'iyi urabona ko aha yahakunze. Iyi ni ZDM605 twijanye imparamba hariya mu rugombo musanga ari utuntu tugera ngaha cyangwa dufashe mugamba imwe iba hariya za Gisozi tukayizana ngaha tuzoyibona imeze uko mugabo hariya ubonye isa neza. Nico gituma akarere kose gafise ubwoko bwayo bw'imbuto tugira. Nico gituma twaba duhimiriza ati ibiganiro byinshi nico ku maradiyo ku buryo bagwiza mbuto haro mwene gihugu aja kuramutsa mugenzi we dufata avuye mu Cibitoki agiye kuramutsa mugenzi we Imwaro akabona ahantu hateye isega akabona bisa neza ashobora ngo mputubuto ngene njanye yagenda duteye hariya mu Cibitoki hazobona za mbuto uko yazibonye Imwaro. Akarere rero kari mu bintu tuhimiriza gose ko abene gihugu batezwa kumenya no mu bagwiza mbuto rero urumva abaziti imbuto nakwiye muri izabu nzoyitanga mu karere aka nimba ari imbuto zagwirijwe n'abagwiza mbuto ONSS ikigo ONSS nicyo kibanza kwemeza kwizo mbuto zo muri ako karere batabanje kuzikorera ko hagize uwikika mukiza akazidandaza abo bose navuze batabizi umva ko abene gihugu baca babihomberamo ati gituma bice bisaba ko uko izabikora n'ibindi bigo byo mu bushikiranganje biteza gukorera hamwe kugira habaye ingorane dushobora gutahura neza aho yabereye hamwe tugashobora kuyikosora mugabo ubwe kuraba uruhara runini n'aba bagronome mu makomine no mu mazone bakoranye no mu biro bikuru by'intara biraburimwe n'ubworozi kugira bo barabe bijya mu karere kabo ntabwo babarungikira ibitameze neza canke buye n'akarere kuko abene gihugu bobo nta bakira ivyo turashiriye rimwe na rimwe mugo tutabereye ijisho usanga bigoye. Iyo izabu ihejeje ubushakashatsi ku gitegwa ico ari cyo cose ikigo ONSS kijejwe kwemeza imbuto kiraheza kikazisuzuma zikandikwa mu gitabo zigatekerwa hakajako n'akaranga mbuto kemeza ko izo mbuto zemewe mu gihugu c'u Burundi. Imbere yuko ubwoko bwose bw'imbuto burimwa mu gihugu byakozwe n'ubushakashatsi musanzwe kugira bigende mu barimyi hari intambuko zicako. Turafise mu kigo ONSS ubuyobozi bujejwe kwemeza novuga ubwoko bw'imbuto bushasha bwo bwatowe n'ubushakashatsi. Ivyo rero baraheza abagahinyuza yuko ivyatowe n'ubushakashatsi koko ari byo kandi yuko izo mbuto hari akarusho zizaniye umwene gihugu mijanye n'umwimbu mujanye no kurinda ingwara n'ibindi baraba. Rero ivyo vyigwa amaze kubigira mwage mu vyumva amaze kubigira baraheza bakabishira ku rutonde nibwo rutonde baca bashira muri wa mugwi w'igihugu ujeje kwemeza imbuto. Hanyuma bakabyiga bakaraba ati mbega izi mbuto koko twozemera yuko zirimwa mu gihugu baravye na cyane mwe nababwira yuko izo mbuto zimbuka nuko izo mbuto zitagwara nuko turavye no kuryoha nibiki kuko baraheza bakagira nico cigwa kijanye no guhonja ubwo bwoko bw'imbuto. Rero ibyo bibaye ntuvuga yuko izo mbuto zemerewe cyazandikwa mu gitabo cy'igihugu cyandikwamwe ubwoko bwose bw'imbuto zemerewe kurimwa mu gihugu. Rero ico gitabo kirahari ku myaka ku mwaka tugenda twongeramo izindi kuko ubushakashatsi uko bugenda bugura ubushakashatsi niko bagenda basisabira yuko zandikwa mu gitabo kugira ngo zishobore kuronka uruhusha rwo kurimwa n'abene gihugu. Nagwanci ntandukira ku kijanye no kugwiza imbuto zazanditswe muri ca gitabo. Nivyo twahereye kuri zirya kama mwabonye ntuze nibijanye no kugenzura no kwemeza ubwiza bw'imbuto bugize iyi mirima iri kiragwiza mu imbuto ikigone sese cyayiciyemwo kugira ngo turabe na cyane yuko nkuko kubigori turarabijanye n'ingwara hari ingwara turaba cyane kugira ngo turabe yuko izo ngwara hari ingwara usanga zirimwo iwo muri mucuvamwo utabuka ibandanya uzova mu imbuto
turaraba nk'ibi byagwa yuko koko aha akuri ibi bababwiye by'ibigore yuko bayikuye ko y'amasegesege twako bayakuye ko hakiri kare batakuye ko hakiri kare burya abayononye ibindi bintu ivyo rero turagerageza tukabiraba hanyuma tukaraba yuko ari ubwoko bumwe iyo dusanze hari bundi bwoko hari ukuntu dukoresha iby'amategeko hariho amategeko cha dukoresha hanyuma twavuga tuti ibi ntuze bimeze neza canke ibi ntibimeze neza nico gituma muzosanga hari imirima iri kuragwizwamwo imbuto imwe yaremerewe yuko izovamwo imbuto iyindi ugasanga yavuyemwo ivyo nibisanzwe kubera yuko ibintu byose ntivyama byera ngo de hanyuma iyo mu murima bimeze neza burya ntuzeye hariho ikisata ca laboratoire mu nyuma raza batora echantillo kugira ngo barabe yuko ibijanye no gutunganya umwimbo umugwiza mbuto ababikoze neza aho rero hariho nibiharuro dusanzwe dukorerako naho muzoze musanga imbuto zimwe bavuze ati izi ntizibandanya kubera zigenda gufungurwa kubera basanze ibiharuro biri munsi y'ivyo turabirako amategeko atarekurira ikindi naco mu nyuma hariho imbuto zica zitekerwa bagashirako karanga mbuto niziza muzosanga zitekeye bagashirako karanga mbuto nubu yabijya bisigura yuko imbuto ari imbuto nziza yemewe tuvavuye kuva mu murima kuduga gushika ntuzeyaho tuyitekera tukayishirako akaranga mbuto ku ruhande rw'amashirahamwe yigenga Setrako iriko iragira uruhara mu iterambere ry'imbuto z'ibivyagwa zikorewe hano mu gihugu iwacu mu gutangura twatanguye duhawe uruhusha n'umushikiranganje ico gihe yarajejwe uburimyi n'ubworozi aranasaba yuko Setrako nasaba na Izabu na ONSS ko bofasha Setrako kugira ico gikorwa ciza gikogwe neza hanyuma twarazanye ubwoko butari buke bwo kugerageza ngaha mu gihugu turagira igerageza turi kumwe n'ikigo Izabu na ONSS hanyuma imbuto za mbere zatanguye kwemezwa n'ikigo ONSS nizo mu mwaka wa 2020 aho hariho imbuto ubwoko bune bwemewe burinjira mu gitabo kijanye mu gitabo bandikamwo ubwoko bw'ibiterwa biri mu Burundi hanyuma mu mwaka wa 2021 hari izindi imbuto ubundi bwoko butatu harimwo iyi burakeye burakeye bayemerera rimwe n'iyindi yitwa makobwa n'iyindi yitwa V3 izo mbuto rero burakeye ni imbuto iba mu kiyaya ikaba nahakirurutse mbere nahakirurutse cyane turavye ibyanditse mu cigwa cabaye cagizwe na ONSS na Izabu izo zindi hariho makobwa iba cyane cyane mu kiyaya hakaba na V3 nayo ikunda ahantu hakirurutse hariho rero n'ubundi bwoko bwitwa Longset Hash nayo ni variete twatanguye kurima nayo iba ahantu henshi mu gihugu haba hasi hagati canke ahakirurutse kurusha Setrako ingene ikora yo irarondera imbuto zibanze izo twokwita amabazi Izabu yo bibabwira kurusha mugabo kugira ngo uronke izo mbuto z'amabazi ni ibintu bigoye cyane hariho n'izimbere y'amabazi twibaza mu bihugu byinshi ari ibintu bikorwa n'abajejwe ubushakashatsi kubera bafise subvention ya leta kuko biragoye birazimvye nk'ubu unye izi mbuto twabahaye ikiro tukigura amadolari 15 naho nyene kubera convention dufitaniye n'iryo shirahamwe rizigwiza itugabanya igiciro kuko iraraba ko twogira promotion rero ico kintu bokidufasha muri Izabu bakadufasha kugwiza izo mbuto zibanze hanyuma izo mbuto zibanze iyo tuzironse tukazishira dusha tubafasha mu buhinga na cyane cyane kubigisha
ingene babikurikirana ingene n'iryari iyi miyange bayikurako n'iryari bashobora gushirako intuzeye bashobora kugabanya ibi bintu by'ibintu nze kugira biheme ibyo byose bigatuma umwimbo ugwira rero hariho abantu twoshimira cyane cyane bariko barabidufashamo ubushikiranganji bwakoze ibintu bikomeye cyane mu kutwemerera ko tubikora na cyane cyane abantu bakorana nka NSSS na Izabu bakadufasha kugira ngo dushike kuri urugero hariho abantu bariko barashaka gufasha abarimyi kugira bashobore kugwiza byinshi na cyane cyane abantu bo muri FIDA ciye mu mugambi Proder mwo dufasha mukabahimiriza kuko mu migambi yabo badashobora gufasha abarimyi kugira turonke umwimbo mwinshi twarabahaye umugambi y'ingene twabikora tukavuga yuko mu myaka 3 dushobora kwimbura imbuto zahora ziva hanze zose. Bano bagwiza mbuto bakorana n'ikigo Setrako barashinga intahe ku kamaro babona mu kugwiza imbuto z'ibigori vy'ibivyagwa bahabwa na Setrako. Jewe ibintu narabaye ntari mu Burundi ndavyiga. Amabagande baranyirukana. Banyirukanye rero ngira Imana ica numva iryo shira hamwe gitwa Setrako. Ica ndarirondera. Nuwari ndangiye suyundi. Nuwo bitaro Fred je nanda muzi wa stay. Je ndari umunyakaruzi nawe akaba umunyabujumbura. Hama rero jewe hari umugande bitana murinda akomeye cyane yashora yapakira indege niwe ahora duhana zijya nkamubona zinjira ino mu gihugu hama arambwiye ati rero bigira Imana Jean Pierre tireka ndakwigishe akazi ndagenda narabaye imyaka nk'itatu arambwiye ati rero ikigori ati bacita ikigabo iki naco bacita ikigori babungana bugomba kungana n'utete gururu hama rero wewe mu gutera umanza gutera ibigabo ugashikana uhejeje gushikana ugacugenda ugafata ugashingayo imambo kuri uwo murongo hama rero kigabo gishamitse nico kizoca cimye ibigori no naboneye rero kiye imbuto no yijamo cyane kugira ngo ndayigwiza hiwacu ndayihe bene gihugu bari gihe bayibura nkababara gose nta bugari ngura mfungura kuri ubu nyene ndabukaranga nkakuza ko gakurishe kamwe kandi rero burya bugande bijya bavuga ngo bemporta vanze ijyafu nigara kuri iyi nukuri biraryoshe cyane gose ijewe nk'ubu urabona ko bimeze uko nsarura mu kwa gatandatu mu mpera za mu kwindwi kuko mu rushana sinobishobora wararimye nyakurima wewe usarura amatoni n'amatoni ugiye kugira usanga vyirabura ugiye gusarura mbo mu gusarura nk'iyindwi ndayifatira ibipfizi gusa ibigabo nkanikira nkaheza nkashira mu magunira yavyo nkagurisha ibindi nkafata itoni 5 nkabikira abakozi bakarya ko nibo babikora nanje nkafata itoni n'inusu nkibikira izindi itoni nkayamba nka 200 nkazibikira inka jewe nasanzwe ndima ibigori bisanzwe byo kurya hanyuma ikigo Setrako umunsi umwe umugoronome wacu aza kungendera mu ndimo cyasanga mfise imirima iteye igoma hanyuma acyambaza ati wewe tugwa imbuto ugwiza tubishobora ti nibindi ndabishoboye ti banzura bakarorero ku mirima mfise kwera je barampa imbuto bampa imbuto nkategura indimo nkayitera hanyuma gaca bampa n'umugoronome ankurikirana akaraba ko ivyo bijanye n'ivy'imbuto ko ndiko ndazikora neza ivyo turuwa mu majambo make ico nayishimye cyambere yerakare mu mezi 3 n'imisi 15 ubutanguye kugira ane gufungura ikindi
kiriya nk'ubu abarimye uca usanga bakenera guteramwo imbuto z'ibiharage iraborohereza kumva iba yagizene yeze kare. Ikindi ca veturuwa naco no kongerako ica kabiri irarinda uruzuba, ica gatatu irarinda ingwara. Eka mbere sabagwiza mbuto gusa n'abarimyi barashima izo mbuto z'ibivyagwa zikorerwa hano mu Burundi, harimwo imbuto yitwa burakeye. Ukuvuga iyi mbuto burakeye jewe narimo bayidandaza mbere ndayishikana aho abarimyi bayikeneye, kuvuga aho sinayidandaje vyarakunze, narabajije ndishikirayo vyarakunze, naho ari mu misozi twayishoye Gahombo muri Kayanza, turaja i Muhanga, turaja mu Rusi, mu Rusamaza, turaja ku Kabarimyi, turaja i Butaha, aho hose naho twayitanze kandi yarakunze kandi ari ubwa mbere tuyitanze. Naha murabona ko bimeze neza, naho imvura yaguye iteba ibintu mwimbu umuntu yarawurose. Tuyirimye rero ku gihe imvura ikagwa ku gihe tukaroswa n'umwavu ku gihe nta kizobuza tutimbura. Iyi mbuto rero ya burakeye co nababwira bene gihugu boyijukira kuko ifise intete zinini zinini kandi no kubiro iraboneka ko yoremera kuruta panari. Biraryoha navyokeje, biratandukanye, irafise uburyohe kuruta panari. Ni kuvuga kwera bisa n'ivyerera rimwe na panari, bisa n'ivyerera rimwe. Uburyo twateyemwo ibi bigori, twebwe jewe nari umushoferi tugiye gutemberera uyu umugabo witwa Bigirimana, aduhaye akazi nyene tumupakirire tugende kubitanga ahantu ariko arabitembereza, abitanga abiha abantu babitere. Turavuga ati duhe natwe tuje kugerageza turaba, ca duhishashe, aduhaye ishashe turaza turatera. Ibi bigori mubona vyitwa burakeye, sivyo twe twara dutera panari, ngo sivyo twateye, twaje dutera burakeye. Ni ibingibi rero mubona rero aho bigeze n'ukuntu bisigaye bisa, nivyo twashaka kumenyeza kuzoza turatera twebwe, ko vyaciye bidutokera bigenda neza. Intete zavyo ni zinini kandi ni nziza cane, sico kimwe n'iza panari. Iza panari sinovuga ngo nizibi, mugabe ibi navyo ntitwari bwabitere, mugo nyuma tumaze kubitera vyatubereye vyiza cane. Ubona ko biheka, biraheka bingahe bibiri kandi ibigori byose hose vyapfuye gukunda. Benshi nababwira bavyijukire, ko ntibiramenyekana. Sinzi ntwasubira nkaho gutembera aho twabitanze tukarengene babiteye, ko nabo vyabatokeye vyagenze neza. Nababwira bavyijukire barabe, babiteragira barabe uko bimeze. Umushikiranganje w'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi ahamagarira abagwiza mbuto bose gushira imbere izo mbuto z'ibivyagwa zikorerwa hano mu gihugu iwacu, kugira bikunde abarundi bose bakwigwe n'izo mbuto z'ibivyagwa zimbuka neza kandi zitanga umwimbu zikorewe hano iwacu mu Burundi. Turavye uburyo abenegihugu bakunda imbuto zirobanuye, nta kuntu iki kigori kiko kirakorwa na bake co kwira hose. Tugasaba rero abandi bagwiza mbuto canke n'abandi bafise uburyo, mwumvise yuko bisaba umutahe w'umwavu w'ikirundi, mugabo turazi ko hari ababishoboye. Tukabatera intege yuko vy'ukuri bodufasha kugira ngo izi mbuto ziboneke abarimyi bazironke badatamye, vyoba vyiza cyane. Kandi ndazi yuko uyu Jean Pierre nabo mwegera canke bakegera ikigo Setrako cobereka kungene babikora, tugashika kuri iri hangiro ryuko twikukira mu bijanye n'imbuto. Iyi mbuto iguma izimvye kubera ko yaba yizabo yaba bagwiza mbuto, nukuri ntitwovuga yuko baragera ku rugero rwo kugwiza imbuto ikwiye kubwo twayigura ku mahera makeya. Nizigire yuko nitwabishiramwe inguvu abagwiza mbuto bakaba benshi kandi bagakurikiranwa, kuko nitugomba yuko umugwiza mbuto yaduka akabitera akagera gusoroma iza bitabibayemwo onesese tabibayemwo. Urumva ijejwe gusetifya imbuto onesese tabibayemwo izo mbuto ntituzemera.
naho rero tuvuga duti ibiciro biracari hejuru kubera ko abagwiza mbuto batarumva umugambi kugira ngo dufashe igihugu kugwiza imbuto mugo ni baba benshi ni ngombwa n'ibiciro zogenda bigabanuka bizogabanuka kandi n'umwimbuce uce gwiyongera naga dufise ihangiro ryuko izi mbuto batwara abarimyi turagomba dufashanije na izabu tugafashanya n'ubuyobozi bukuru bujejwe uburimyi ko tugomba bariko barazitera tubereke kungene bazitera arashaka kuzikura ngaha yashimye iki kigori mugo yageriwe bikanga kubera ko atateye neza ihangiro nuko tugira imirimo y'akarerero hariya mu mitumba bagatera babanje kwigisha kungene bazobitera gutyo mwebwe kiyongera inka imirima n'ibidukikije Dumungere w'amagara asangiye umurimo ndamuganga kura inyongo ngakura kwaje. Inka imirima n'ibidukikije ni ikiganiro mutegurirwa n'ubushikiranganje bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije mukagishikirizwa na televiziyo y'u Burundi. turime tworore kijambere tubungabunga ibidukikije.